nta kibazo nawe ushira hanze ko numva ntabwo ari ibanga ndumva jewe ngeze ndababaye kuko Okay, okay, ya but ofisi yandungitse mm, ofisi yandungitse umva no kunyitaho nabona kunyitaye kuko ndabarondeye ntibari munsubize ku bibazo ndamaye ndababaza bimeze gute rero? kumva jewe narashitse ndakora maze gukora amaze nk'amezi abiri n'inusu mabuja turavurugana yenda tuguma tuvurugana ariko uko twavurugana Mm, narabibabwira kuri ofisi mm, ofisi bakambwira ati ihangane hari igihe azohinduka ndakomeza ndihangana mm, ariko rero muri ano mu kwezi kw'indwi mm, niho twashwanye neza turashwana mbere ko akazi nari ndakora mm, ndamubwira nta kazi nari ndakora gute mhm, wowe wirirwa ku kazi John nsigira umwana mutonya w'amezi 3 mm, nkamusigarana nkakora isuku buri kimwe cyose nkaba nabikora impuzu z'umwana ndazimesa n'amaboko hari mashini mm, ibirengeti ndabimesa n'amaboko mm, hari mashini mm, aho nakora sinigera mesa ibyo bintu n'amaboko babijana hanze bakabimesa ubwo cyangwa tukabimesa mu mashini mm, ariko ari wowe ndabimesa n'amaboko rero ikibazo gihari ni uko twagiye kuri ofisi y'ino Saudiya bamubwira ati reka dakeneye umukozi wo kumashwana muzane muronderere iyindi nzu uyu mumabuja ngo ati ngo yasishobora kuguca kuri ofisi kuko ofisi nisubiza amahera ngo nakuzanye ndavuga ati none wowe kutankeneye reka ngende kuri ofisi ndondereye mwenge kuko je ndakeneye akazi je naje gukora ndazicanzanye sinaje gufina niko rumva mm, bimaze kugenza aho uko bari bimirije iyi gerayidi nkuru bacambwira ati mutwarire ndi nkuru iheze uduca umuzana ati muronderere inzu tumaze gushika muhira aravyanka avuga ati naho uzoja ngo je ngo nije mfise uburenganzira bwo kuzomenya aho ndagutwara ukuko ngo ni nije nakuzanye ndavuga ati nta kibazo wowe niwamara ahantu nkakora kuko je cazanye n'akazi nta kibazo mhm, muri uku kwezi kw'indwi itariki 10 mu kwindwi niho rero kuko hari hasigaye umunsi umwe kugira ukwezi guhere kuko naje itariki 11 rero niho yaciye atera induru ndamubwira niba gutera induru yiki uwaje itariki 10 n'imwe z'ukwa kangahe? eh naje mu kwezi kw'icumi itariki 10 cyanshikiwe itariki 11 niyo nasanguye akazi Mm, numva ko nagira mu mwaka mm, hama ndamubwira ofisi bakubwiye ati wowe mu kwezi k'umukeneye muzanye tumuronderere iyindi nzu uravyanga rero jewe nakuntu ushobora kumbwira ko utagenda mu yindi nzu namubwiye ati utari mu mwari kuri ofisi mwatiri iki naye kuko we niwo gumunyerereza mu mazu kuko wanyweye kuri ofisi ziguza kunsubiza kuri ofisi mu ofisi kwandondereye iki iyindi nzu nkakora nkatuza aranana arumva aravyanga bashaka kunkubita bo n'umugabo bariko baranyuriza imodoka ngo ngende mu yindi nzu mm, hama nyina w'uyo mu mama nakorera niwe yaciye telefona aca arambwira ati Mari genda mu yindi nzu ejo uyu mukobwa wanje azoca akuzanira amahera yawe kuko namwumviye kubera ari umuntu akuze ndavuga reka ndamwumvire ngende kumbure ntibabone yuko nanjye ndi ngari canke ari ibindi bintu mm, ndaca bugufi nyene kuko igihugu atari c'iwanyu kandi ahantu atari iwanyu mm, urashobora kwiyorosha ndiyorosha ndavuga ngende ndagenda numva ko nagiye buca ari itariki 11 ndagenda ahantu ndahamara iminsi 2 ndamaze iminsi 2 uyu mugabo w'umugore araza kuntora ngo ati wahisemo ngo yuko wokora aho mw'iyo nzu nini ndavuga ati jewe inzu ibe nini ibe nto ndetse nzanye n'akazi vyose n'ibindaba nkeneye akazi umugabo araza kuntora asubiza iwiwe mhm, aca arambwira ati wewe kora hama amahera yawe ndayarungika y'uko mhm, kwezi kwari kwaheze mhm, ndambwira je ndumva amahera yanje je sinkora arambwira we kora ndayarungika ndatugenda rero kwa nyina wiwe uyo mu mama mm, maze kugenda nyina wiwe aramubwira ati mwapfuye iki aravuga nanje ndavuga mm, nyina aravuga ati niyo bari mu kosa umukozi ni nk'umwana urashobora kumubabarira ngo ngo je sindamukeneye ngo n'akazi gahari ngo ibiki n'ibiki ndambwira igihe baza kundonda kuri ofisi babona ko atakazi gahari ubu maze gushika iwawe maze gukora amezi 8 hafi 9 kw'icenda kwaheze ariko urambwira ko atakazi gahari atakazi nakora umva nigo nicaye amahera wampa ni umusada wo kurana erega mwe muricura akazi mu gukora ndigo ndagucira mu mbwira za kubananya kuvuga mu gukora akazi k'umwarabu urakora ukaza urakibikira kirazira kugakora ukakamara uraja nko muri dushe ukamara y'isaha uriko uroza ibihome ukugurura amazi ukicara kuri toilette ukabanza ukaruhuka wiyicariye
bazi ko uriko urakora isuku wuguruye amazi gusa ariko araseseka, byo kuza mukora mwiyahagura, iyo ni systeme abantu bagiye bambwira bari ngaho, ni kuza mukora ukabereka ko akoze bapfuye kandi uriko uraruhuka. Okay, bandanya rero. Numva akazi warakamaze, none Daniel bashatse kukwirukana kubera ko akazi wakamaze. Daniel Mugisha jewe kuko Saudiya ntabwo ndi mushasha rigize kabiri bwa mbere nakora imyaka 2 n'amezi ndwi nari ahantu Jidda kandi twabanye neza nangorane ariko urumva ndataha neza arankatsitsike ndataha. Uyu rero niwe nabonye umenga n'undi umuntu akancira wifi, amaze kuncira wifi umugabo akavuga ati muhe wifi, bakaca bashwana ngo canke ngo ni umugore wawe. Ivyo byose bikambabaza, umugabo bagakora ariko no kugwana urumva bashwana kubera amaye wifi, avuga ati muhe wifi avugane n'abana urumva. Ivyo rero birahera nk'uko dushwana ariko naguma nsenga Imana mvuga ati Imana wenyene niwe kunshoboye. Kurya imva yari ingorane, haragize igihe ambwira ati ngo mukurya nzoza mbisumira ndatelefona aho ufise mu Burundi, arambwira ati wewe nabibona uzobitore ubige niyo bimena uzotubwira. Ariko kubera abo bantu ndabazi n'uburobo bwabo narihangana ndabibonye nabibonye naho nakundi nariyakira nkagwara nkamubwira ndagwaye, maze kumbwiye ko ngwaye yaca agenda akamereza ibitapi hafi na 5 6 indwi ngo bimese, akansigira umwana akasigira ibishuka bimese byose agasanga nabikoze. Ivyo byose naragwaye office ndababwira, maze gutelefona umugabo kuri office arambwira ati wewe mubwire ko ugwaye nataguha nini hama uraza kumbwira, ndamuha inomero ziwe acarada asabwasha umuntu ko bavugana n'indi ndabana ko bagana office ndababwira ikibazo cyo ndagaye ariko nuko yashaka kunyumva acamereza ibinini vy'umutwe. Ikurumva ivyo birahera ndaguma muri ubwo buzima. Rero ubu umva niwe yanyirukanye mu bisanzwe avuga ati je nakazi mbona ariko gahari sindagukeneye. Rero nyina wiwe aramubwira ati rero yuko kuba utamukeneye rero umutwari kuri office aranana avuga ati je nawe sindamujana mu je nije ufise uburenganzira bwo kumutwara. Acarambwira ati je rero ngira ndagutwaye ku mugenzi wanje, ubu ni wabwira ugende gukorako. Ubu ngira mpinduza amazina ariko urigama aje kw'izina ry'uwo mumama, ubu we nagukiri umukozi wanje nagwanditse kuri jewe uhama nanje nza n'undi mukozi mu Bangladesh. Ndavuga nta kibazo ivyo canzanye n'akazi aho nawe ngiye gukora nta kibazo. Ndamubwira ati imbere yuko nzogenda manza kuma amahera yiwanje, avuga ati je amahera yanje yarungika imbere ya office kuko office niyo ivyo kujana muhiri yiyonje. Ndavuga imbere ya office gute tuko dushaka kuma kuri office hama office uzoya ha office gute. Ivyo biracamo hari iminsi 2 niho rero twace tugaruka iwiwe acambwira ati ejo ngo witegure ngo uzogenda hamwe wari wagiye aho yari yanawe bwa mbere mara iminsi biracaza kuntora. Hama ndamubwira rero acanyakana telefone byose aranyaka, acambwira ati amahera yiwawe ndayarungitse. Ndamubwira ati rero anyasa telefone kaba ndungiye amahera, hariho mwene wacu najanye kwa mwene wabo ino nyene. Ndamubwira utuma Nadine message y'amahera, mama Nadine arayiha mama, mama azoje gutora iki amahera. Ariko nyindi ngo telefone nari mfise niho mama nambwira ati neza telefone mbaze ko mara bandukiye yashitse. Ndamubaza Nadine Rawane yarakurungikiye brother y'amahera, avuga ati wapi. Ndambwiye ngo ayirungikiye mabuja wawe ayiguhe. Mabuja waramubaza ati Rawane yaramubeshe n'amahera yamurungikiye. Ndamwaka telefone ndambwira ati mume tuvugane niwe mugenzi wawe yanzanya. Ndamubwira Rawane kutandungikiye amafaranga yanje, arambwira ngo amafaranga ngo ati nararungitse nabi ngo izina wa mande. Ndavuga ati izina nagoye nige ko ari nige namandungikako kubera ko amahera atari arava muri banki nibiki ngo amafaranga ngo narihenze ngo rindira iminsi 21 ngo amafaranga nzondake muri banki ngo ndayaguhe basa makashi ngo zoyirungikiye. Iyo minsi 21 irahera. None minsi rero ngo hari igihe ejo niho narungikira voice uyu mwene wacu nyene ariko kwa mama mdogo wiwe. Ndamubwira Beatrice iyi voice uyihe mabuca wawe ayera wangu. Ambwira igituma atari ndungikira amahera yanje kandi narayakoreye. Ikurumva maze kumurungikira voice arayimuha acamubwira ati ngo igituma nanse kumurungikira ngo amahera yiwe ngo telefone y'umwana ngo narayibuze. Ndambwira telefone y'umwana wiwe yayibuze gute? Juko navuye ari hari akanekerera
akambwira iyi muzi utwara iyireka imuzi nyina we yari yamaye byose aranya urumva ibyo bari bamaye byose nyina w'imuzi yari yamburiye muri amazani biki byose niyo telefone ni nyina we yari yamaye kado muri amazani arambwira ko ukora cyane reka tugure telefone ishaje bo na se we niwe bayiguriye ariko yarayinyatse ivyo byo naco vyamaye navuga ati ukwezi guheze nzokigurira umushahara wanje nta kibazo byose nariyakira nyiha amahoro ivyo bimaze kugenda uko ndamubwira ati rero sinshobora kubandanya akazi kuko ahandi niwe yanzanye okay uyu mugenzi wiwe yamusubije amahera yavuze ko bamusubiza amahera 6,000 vyino ngo vyaho yanzanye vy'amatike yambari n'ibiki byose nyene kubimenya ndavuga ati okay niyamusubiza amusubize ariko rero kuba we yamusubije amahera nanje kamakomenti ivyo sinshobora kubisabira ko kubandanya akazi kuko umva mayenda aho hotel uyu wundi mugenzi we rero yanzanye ko si kuvuga ati ntoyaho iwiwe niho urumva ndakumva cane simaye ndakora iwiwe maze gushika aho iwiwe ikintu yacyambwiye ati mari kumwe ko mashwana na rawana abuje ngaha nzoza ndaguhemba 3,000 c'amariyari ndavuga ati nta kibazo arambwira ati uje gukora aha uzokora aha kuko ndafise umukozi akora ngaha wewe uzoza uragenda ukora mu nzu umva ari umuntu akeneye umukozi mu ndwi 2 canke ukwezi canke iki uragenda ukora hama ndaguha ico 3,000 yego wa mumabuja acaraza kumuja mu matwi amubwira ati ngo nakuna mu ndi 3,000 nawe ndamuhemba 900 ndamubwira ati ivyo vy'iwawe bijye vyari vy'iwawe aha n'ahandi uriko urumva rero je sinshobora gukorera 900 uriko urumva kuko nije nduka uriko uravyumva uyu mumama acavuga ati reka naco nzoza ndaguha iki 1,000 ndavuga ati kuko jewe ubuzima ndavuga ati reka mfe gukora nyene ndabiko kontra yanje imyaka 2 here hama nahe nabindi rero ico nasaba jewe nasaba i-office yandungitse bavuganye n'uyo mumabuje andungikira amahera yiwanje amemba amahera yiwanje atari bumemba amahera yiwanje bamwakiretse ikenahe canke bantwaye office ndonderera inzu ubu mari ndakora ndagwaye narababwiye ko ngwari kuri we ko baranyumva nafashwe n'ibintu vy'ibiherehere ndara ndiyaza mu maso mukongo vyaramfurutse ingenda kunukira amafoto urabibona mari ndakora ngwaye nyene muri make umva nkora nyene atanga uvu mfise mari ndababwira ndagwaye ko ntashobora kunyumva none nzova mfata ubuzima ndaburutisha amahera ibibazo vyanje ndababwiye kuri office ntibashobora ntibanyumva none ico nico nashaka iyo kuvuze ko uja ko office igufasha warayibwiye office yawe yitwa gute nyadawishi umwagenti na musi ibibazo byose nahura navyo naramubwira agasoma nanyishure canke nanasomye umu agent wabwiye muri Yardawishi ninde ni Ezekiel aho mwagiye muraganiriraho service uze ko hampa vyo murungikira n'ivyo kwishura ivyari mu iyo telefone ya mbere banyivye yagumanije uyu mu mama kuko iyi telefone ni shasha none ubu waraberetse uko umeze kuri Yardawishi urabarungikira amafoto urababwira ukuntu vyagenze ibintu byose barabona ko ukeneye ubufasha hanyuma ntibakwitaho narabimubwiye nino musi mu gitondo namurungikira amafoto ndambwira eze je ndagwaye vyakuntu merewe ndamurungikira amafoto ndambwira karaciye ingani eze amafaranga yanje naruhiye ndayahereye kurya mu mama kandi ikibazo canje ukizi ijambo yanyishuye ati ngo twaramurondeye atatubwira ngo wiko ngo amafaranga yawe waratiye yarungitse ngo ukora amazina wamuhaye ndamubwira ati none amafaranga yoba yarungitse nkaba narabonye nashaka kuguma kandi mahera mbese naje kwiba naje gukora kuko urumva ntiyasubiye kunyishura mu masaha 11 niho namutelefone ndamubwira eze basi mubwire ananwaye wese no kwa muganga maze basi ndabe mu buzima bwanjye bumerewe hama ibisigaye vy'amahera bizoza mu nyuma namaze gukira numva ameze neza rero ndagwaye none ko wavuze ko uri mu nzu ya kabiri iyo yindi yakujanyemwo uwo muri kumwe ntagufashe neza uyu turi kumwe urumva ntabwo usiguriye ndakubwira uyu mugenzi wiwe yambwiye ko nazoza ndakora ubu sindi wiwe yanwaye ku wundi urumva yanzanye nzohamara nk'amezi 3 umva cyangwa ndahari umva mama ndamucira amahera muri make umva amahera bamuha umva acashira ku mufuko umva aje kwezi guheza kana ayo mafaranga 1,000 kandi n'ivyo byose vyo ntanabirambiye
kuko umva jewe umva mahenda aza kubacira amahera umva nibo bunguka nyamba nje ndankakora nk'ukwezi amafaranga niwe ari amafaranga menshi nanje akacamo ico gihumbi urumva ko mahenda amucira amahera ivyo rero ibintu jewe mva nariko vyumvikana narababajije ofisi ivyo bintu birabaho maze umukozi ashobora kugurisha umukozi n'undi muntu nkaza ndagenda guca amahera ivyo bintu birabaho ariko niba bigishuye rero ico nasaba nico banyishurize umushahara w'iwanje kuko narawukoreye urumva narawukoreye batari bunyishuze naho kuko sinuza kuruhira ubusa ko naje gukora kugira abana banje babeho nta hantu uraja none nta hantu uraja gukora ngo mwumvikane uce wigumira ngaho nyene ega birashoboka umve kumvikana n'uyu mumama uyu ndiko nyene uyu bariko baravuga ko nzomara amezi atatu reka mbwira ati ko ngo noguma umwaka sinambwiye sinshobora kuguma umwaka ngaho kuko je numva nameze neza none byombe kamaye nimba gukunda kuki atakuvuza nari maze hafi ukwezi kwa mbere kurahetse ndahiwiwe ubu ni n'indwi zibiri ivyo bintu bifashe vy'ibiherehere nguba ndamubwire ko ngwaye ndamubwira ngo aca ambwira ngo ishara none iyo ishara imaze iki mbwiye ati ukamubwira ko ushaka kujana kuri mushesifa none ivyo niwe wabwiye ntuzi kuvuga icarabu je carabo ndakize niwe mugore twiga turavugana carabo ndakize aba hana yani ati ndagwaye mutanzanye kwa muganga akazi ntako sinkora ugaca uhagarika none wowe umukora kandi ugwaye umva jewe ndamubwira ko ngwambwiye ati sha ngo rinzira turagenda nkarindira yuko antwara nkabura kuko hano numva umubiri wanje utameze neza umva umutwe ngumamene ku mutwe ubushuhe barantiyaga kubera ivyo bintu vy'ibiherehere birarabiranja umubiri wose rero nasaba atari ngo nawe ari kumvuza no kwivuza nkatizike naye kuko umva nayo nakoreye mva nuko memba basi ko memba ivyo rero nivyo nivyo numva ubufasha nashaka mufashe abavyumva iyo ofisi yandungitse barabe ico bakora nimba ari kunyishurize banyishurize nimba ari kunkatitike bankatitike naye kuko ndagwaye ngize ahantu habi urumva umaze umwaka kugira uhere hasigaye ukwezi kumwe kw'icumi itariki 11 none umaze umwaka aho uri uragwaye ntibakuvuza uwakwakiriye ubwa mbere amafaranga yawe y'ukwezi wakoze mbere yuko akurungika ahandi ntiyaguhaye hanyuma muri Ardawish wababwira ibibazo ufise ntibakwiteho je numva umenga nivyo mwavuze ko twoshikana imbere tukabwira ba Ardawish bashoboye kubafasha bakaha amafaranga yanyu hari ingorane ntimuguma mukora bakongera bakakuvuza ndetse ico usaba amafaranga yanje bayamaye bakongera bakamvuza mukuri nta kibazo je nobandanya akazi nkakora hamira kontra yanje imyaka 2 igahera bibona ko niyongera bitakunda naho ongera heza hama mwataha kuko imbaze zanya ariko niwombwira yuko nogoma nkora ndagwaye ca mbere aho nahora nkora ndakoze kuraheze umushahara simbonye none wumva akamaro ko wakuze no mwisado ko bareka isino tumana hagicara impande y'abana nyamba ari ubwo bukene nkabwemere nyamba ari nzira nkayina ariko mari ndabona abana yego reka je ndarondera ntuze Ezekiel hanyuma ndabimuvugishe ko hanyuma tuze kumva icaza kubivugako ko wumva bakwishura mugabo batagutunganiriza nibaza ko tubabwiye ko mbure usanga baravyumvise bakabafasha bakabwira aho uri bakakuvuza erega biragoye wowe kuko urumva aho hantu uri muri kontra ku muntu azwi warahavuye sinzi yuko aho hantu uri uyu munsi bafise contact na makitabu yo ngaho baba bavugana se ku buryo wizeye ko bagufasha uyu mumama wa mbere yambwiye yuko ubu ngo bagiye guhinduza urumva nandike kuri uyu mumama ariko rero sinzi yuko vyose boba bararabibwiza kandi kandi ngoma ndababwira ati ndafise ikibazo bari amashuri agira atangura barampaye amafaranga kuva itariki 2
ndababwira ati nyine kurungika amahera kugira ngo uri ibikoresho by'abana maze kugenda kuri banki kabiri ngaruka kubera igamu bambwira ati taka igamu iboneke uyu mumama nkamubwira ati none ko wambwiye taka igamu none igamu iri hehe niko urumva Ego udafise nkeneye igama kugura nawe ibikoresho by'abana wari uzi ko udafise ibyo byose igama mubyumve urungika amafaranga birakunda ufise igama birakunda mugo udafise igama ntavyo bakunda. iyo igamu urumva ndi nayo ariko amumva niyo wayifise mbona kwitanga byabaye ingoma ibyo byose umva ni Ah, ikibazo nyene ni ingorane oya kuri banki ntibakurungikira amafaranga udafise igama. Igama ni karangamuntu nyene kandi ni nka niyo iba irimwo o, ba- uburenganzira bwawe bwo kuba ngaho irimwo ni nka viza. Urumva ntushobora kurungika amafaranga batakubona batakuzi bataronka ivyo bandika. Niyo mpamvu iyo igamu yumva iyo mm, igamu yayindungikiye mu foto mm. ifoto ndambwira natwaye ifoto banse Ifoto ntibemera banse ntibemera. kugeze Mm, n'ikibazo rero je sinzi yuko uyu mumama boba baragiranye kandi amasezerano na dawishi ibyo mm, navyo nzi kuko urumva ivyo vyose mbere yo kubimenya mm, sinzi ko boba barahinduye navyo nzi ariko uyu mumama wa mbere ariko yambwiye ko bahinduye ngo bagiye guhinduza mm, rero simbona rero nuko rero bimeze ubwo rero je mfasha bakamvuza nkakira bakama umushahara wanje wa mbere babona ko rero ndabandanya akazi ariko umushahara wanje wa mbere nawe ubonyeho nawe urankora mm, sinshobora kubandanya akazi kuko urumva yarangurishije baramuha amahera mm, none ko bamusubije amahera kubera ko yanga kumemba nanje kandi azi aho yanzanye kuko nanase gukora akazi nawe ategereza kumusubiza rya mahera yamuhaye mm. ategereza kuyasubiza Birumvikana. nawe kubera ko aca yanga kumemba kubera Aha mubandanya kirumvikana. akazi atuma rero nkatira itike je namubwiye ati tuma ndayaheba ayo majana icenda yo kumemba yongere ko hama nkatira itike ndayaheba kuko uravyara n'umwana agapfa kandi ukamuheba je niko namubwiye Okay. Je ndumva rero nta byinshi navuga tutarabanza kuvugana n'aba bagufasha nyine bo muri Ardawish ariko hariho ntuze ofisi yo ngaho muri Arabia Saudite iyo babwiye bo bagufasha iki? iyi ofisi ya Arabia Saudite nta numero z'abafise gusa twarajanye n'uyo mumama nyene Mm, turavugana baca bamubwira ati irahita iheze iminsi itandatu duca umuganda tumuronderere iyindi nzu niko bari bamubwiye kuko yaravuze ikibazo ciwe nacyo ndavuga baratwumviriza baca bamubwira mutware kubera tuba twitegurira irahita niyahera duca mm, umuganda mm, cara vyanka ati sinshaka kugutwara ko ntibasubiza mu mahera yanje umva mm, yashatse kurekipera amafaranga yiwe mm, umva ariko uburyo yobaye yumva yararonse mm, nawe kubera ko ije none iyo nzuruma agashaka kunzuruma ivyo birabaho ivyo birumvikana oya ntibyumvikana ntibyumvikana gatoya. rero ico rero ni nico nsaba Mm, kuko mfise bambwiye muzane aranka angusha n'uwundi bamuha mm, amahera baramuha arabika nanje rero naca namwimba amahera yiwanje atamenyeye nawe ndayaheba ariko nkazitike nanye canke nari kuri ofisi ofisi indodereye ndi nsoma bamvuze nyibi bisigaye nyinshi ndashaka kumenyekeza ifoto zawe none kuko nariko naweho ndiko ndakurikodinga kandi ndi kuri video nubwo wowe utagaragara mugabo wompa izo foto nimba ubishoboye nozerekana bakabona ukuntu umeze ko utari kuragira gusema ingendo zirongeke ushaka kuzimpa mu buryo bunyarutse ati zimpe ingendo ziraye zirabe inshuti zanje murumva yuko burya abantu bari mu bihugu by'abarabu baba bamerewe nabi ari benshi cane kandi ibi bintu nabivuze sha nk'uwo mwumvise nk'izi ngorane uwo mumama yahuye nazo numva ko ari nyinshi kweri aba ni ba bandi je n'abamvuga rero bashaka akazi aragenda akagera mu bihugu by'abarabu bakamucurika akemera avuga ati uncurike ureke sintaha asubira mu Burundi ibaze uwo yashikiyeko yaramwakiriye amukoresha nabi arahaguma aramugurisha aremera aho amugurishije n'abamujana ahandi aremera ifoto wazirungitse ndazi ibisigaye zakazi wenda Mm, zirunga ifoto zawe mba mwazirungitse
my gosh, abantu bankurikiye nibaza ko baca babona zino foto no kuri uragwaye vraiment mana yanje yo. Bantu bantu munkurikiye murabona ko umuntu agwaye mu by'ukuri, murabona ko si bya bindi by'inkurumbarirano, oya n'ukuri murabona ko agwaye sindiko ndakumva, sindiko ndakumva. nkarara nziyaga umubiri wose wose umutwe ukameneka mbere mama yambwiye ati nzura ariko hariho n'ingwara yateye no mu Burundi uyo kwama ibihereranye n'ibyo usanga ikorera yagufasha. Oya si bijya byo mu Burundi si mwene ibi urabibona yo, murabona yuko vraiment umuntu murabona ko ibintu aragwaye si bya bintu by'inkuru mbarirano, oyaye aragwaye, ndiko nerekana kabisa ukuntu umeze ku mubiri, nibaza yuko n'abadukurikiye ngaha bacabona yuko wewe ivyo uvuga vyose utagira gusema uragwaye biraboneka. ubwo bifata ndababwira ndagwaye kandi bakabibona biri ku mubiri nkabereka aca ambwira ati ngo bizohera ngo bizohera ngo bizohera Oya ngira basi ko banavuga ati reka rero imbabara mu kwaha rero rwose uwo kubwira umuti uza kugura ntiboshobora kuja kwigurira none. imirongo inda kugura gutya atari bo bagiye kugura ko ino nawe usohoka nabwira paka wonyine bakujana uko utari busohoke nturi busohoke kiretse ndabwiye ati uyu munsi ndawukeneye nimungurire sinzi no kugura ariko bobona ugura sinzi sindabizi kuko ukuntu ndababona sinzi n'abandi bantu ico rero nico nasaba bamvuze hama Bo bino birakurya canke gute? birangira nguma niyagaza umubiri wose bikanera n'umuriro nkashuha nkumva Bwa mbere n'umuntu umubiri wawe wari umeze gutya none canke bije vuba ugiye uba wari ufise umubiri umeze gute? bije vuba jewe ivyo bintu ntabwo vyari bwanzeko ntabwo vyari bwanzeko uko bije ubu ngenda kurungikira ifoto ukuntu nari imeze. Bino ndabona ko ni ibintu vya ntuzenya yo bino vyokira ariko ikibazo nuko bataguha umuti gusa. Nukuri ndababaye cane. Nasaba ko bamvuza hama nkakira hama bagakemura ikibazo canje c'amahera hama nkabandanya akazi babona yuko batari bumvuza hama bankemurire n'ikibazo canje c'amahera ukuri batuma banahana hama nkataha nyicara ubu sinuhera umushahara w'ukwezi navyo saa 11 nkagema saa 8 z'ijoro hama nkaheba amahera y'ukwezi. Nukuri abantu badukurikiye babanze barabe nukuri ukuntu umeze. umuntu yirirwa aroza ibihome umuntu yirirwa ku ngazi kamukazi we mubona umuntu ariko arakuzuruma amahera wakoze ivyo bintu birumvikana. Bantu munkurikiye murabona ukuntu uwo muntu ameze, ntibona ko agwaye kweri. Ico rero nico nasaba nkeneye ubufasha bafashe ubona bakeneye kubitunganya babitunganye batari bubitunganye naho barabe ico bakora hama niba ari Nukuri botuma je ndabona ngaha nimba badashoboye kukuvugira ngo uvugwe botuma bagufasha bakagutaburira itike ukitahira kuko mu Burundi bakuvura kandi wokira, ntibaguhemba amafaranga yawe. Aha ni mu kwaha ndibaza muriko murabibonamwo abantu mwe vyaramuteye ku mubiri wose kandi ibi n'ibintu je nk'aya abavyemewe ngaho uzi ko wogura umuti naje ndakubwira umuti wogura ariko mugabo ntibishobora gukunda mu gihe wumva udashaka kugenda kugura kuri ntuzenya kuko systeme za farumasi zo ngaho sinzi ukuntu zikora. Nka jewe ahantu ndi ntushobora kugura umuti umuganga atawukwandikiye nk'uwo n'umuti ndabona hariho umuti wogura bikagenda neza bino bintu ukabikurako sinzi ko n'ivyo mu bwoko vyiza babona n'umuganga yabinonosoye kuko urakeneye umuti wo kurya nk'ibinini canke n'uwo gusiga ku rukoba kugira ngo
ukuvure bino bintu ukeneye imiti iri mu bwoko bubiri, wo kurya n'uwo gusiga ku rukoba. sinigera ndyama ndara ndiyaga umubiri wose, aho umubiri urumva umubiri wose, umubiri wose wose None ngaha ibaze ndara vrema ndiyaga. badashaka kwitaho, bagashaka ega aha niho baca banakunena, babona umengo usa nabi, nyene uba ugayitse ukuntu, uko urabona ufise urukoba rubi rugwaye. None aho uroga buri munsi? Ndoga nyene, none woreka koga? Ndoga Mm. isi yose ndoga. Uko biri mu maso niko Ariko biri no ku wundi mubiri hose. hose, no ku maboko no ku maguru hose, no mu kwaha hose, umubiri wose. Ubimaranye igihe kingana iki? Indwi yose iriko irahera yose, vyafashemo iyo ndwi kuva bifata, ndababwira ndagwaye, ariko nibariko baranyumva. Oya nibakuvuze vrema. Umutwe rero umutwe Ibi uguma ibi- ibi wa- wa- ibi- uvyumva. ibi warabihaye ntuze none uwo mu wa Dawishi? Nabimurungikiye vyose, ngo je ndamubwiye ko ibintu vyose biba bimeze, ngize ikibazo ndamubwira, ariko kunyishura nanyishura, ariko asoma nanyishure, canke agasoma niyishure, canke nasome. Wavuze ko Nico uriko uvugana nande muri ya Dawishi? na Ezekiyeli. Mm. Ezekiyeli niwe duhora tuvugana, ngo mama waje siwe ndongetse. Sawa, reka turabe nanje ngerageze ndabe yuko wobwira, kuko bino nariko ndumvira bino, ndabona si ibibazo bikeneye ko wenda guca kuri ambasaderi, hariho ofisi yawe vrema kukuvuza. Nta nimero za ambasaderi ufise? None ko navyo nubwo kumbure bidakenewe na ambasaderi umugora mu bintu vyose, ibi wobwira na ambasaderi akababwira bakaza kukuvuza, wumva gute? Ambadesi w'ino Saudiya canke Ambasaderi w'abarundi ari ngaho muri Arabia Saudite, ndaguha nimero ziwe. naba ni nomero za dori nindi nazo, aba bantu uretse yuko ko bafite ikibazo, urashobora kumubwira ikibazo cawe akaca atatangura kugutuka akagukangamira, nico kibazo cabo. Kuko hariho n'umugenzi yamwitura amubwira ati, yambwiye ati nawe mwitura naco gufasha Dorine yarahindutse, Dorine nomero ze ndi nazo, ambwira ati jewe namutwe ikibazo canje, ahubwo yaciye atangura no kunuka, kandi namubwiye mu bugwaneza ko nyumviriza atangura kunuka. Ubwa Dorine si ambasaderi? Urumva nabo baba mbona, urumva ngo nibo bavugira abantu, sinzi numvise ngo bavugira abantu. Oya je naguhaye nimero za ambasaderi directement, kuko izo guca kuri Dorine no gucayo ntibikenewe. Ukarungikira ambasaderi ugaca umubwira ko ushaka ko bakujana kwa muganga, wumva gute? Kumubwira ariko banjana kwa muganga, Mm. hama n'ivy'amahera vyose ngira ngo N'ivy'amahera yobikemura. ni ibintu bibiri, nta bintu byinshi bikenewe. Nshaka ko banjana kwa muganga ica mbere, kandi ndafise n'ingorane zije n'ivy'amafaranga, ugaca uzimusobanurira ivyo bintu bikamubwira byose, wumva gute? Sindungikire ninaronka akanya ndamurondera ndamubwira. Kumurikiriza ifoto, ndazi ambasaderi akunda gufasha abarundi bari ngaho mu buryo nk'ibi ni ibintu biba bigaragara cane. Hanyuma ibisigaye kumbure turaza kongera tuvugane na Ezekiel nawe nyene muri Ardawishi, twumve nabo ko iki kibazo yacyumvise, nibatagira icyo bagufasha ubwo tuzomenya ikindi twongera gukora hanyuma, kuko ibi ntibishobora kwemerwa yuko abana b'u Burundi bari ngaho baza bapfa bishwe n'ingwara nk'izi, kandi mwari kuvuzwa bigakunda. Niba ataco bongera ko ndagushimire ku kiganiro dukoranye, ndanakwibutse ko nkuko nabikubwiye nakurikodinze, nagufasha amajwi, ayo majwi yawe uzoyumva hanze, ntuzugire ikibazo. Oya nta kimwe, nta kibazo, kandi mwagize neza muhezagirwe. Ntaco mwongerako? Oya ntaco nongerako, ivyo nkeneye n'ivyo Wavuze ko nibabinkore ibutsa abantu amazina yawe. bizoba bihagije. Ibutsa abantu Amazina yanje ni Nshimirimana Marie Claudine. Okay, shimi urakoze rero. Okay. Urakoze. Nshuti zanje, murumva ko hari ibintu bigoye. Nshimirimana Marie Claudine aramerewe nabi, mwabibonye. Je zino foto zinteye ubwoba, ni kuri nta kubabesha, je nta kubabesha, nanje iziranteye ubwoba vraiment. Ko murabona ko ubu n'umubiri wiwe
urukoba rwaramaze kwononekara cane. Mm. Kandi siko ahora ameze. Mm. Hano mu kwaha, abonye mu maso. Mm. N'ifoto yawe ya kera imwe turaba. Birababaje vraiment. Birababaje kandi cane. Ah, ibi nivyo bintu twe tutihanganira iyo tubibonye, kuko murabona ko kubona umuntu ameze gutya kandi ari umuntu agiye mu bihugu by'abarabu akomeye, ageze Saudiya kugira ngo yitabweho agatangira kumera nk'uko, murabona ko ibi atari vyiza. Iyo dushize amakuru nk'aya hanze kenshi ama agence arungika abantu mu bihugu by'abarabu harimo n'iyi nyene yavuze ari Dawishi, kenshi barakunda kubabara, ugasanga rimwe na rimwe ntibabona ko, bakabona ko twagize nabi, ariko noneho umuntu amaze kukubwira ko yituye bano bantu bikanka rimwe kabiri gatatu, ikintu kiba gisigaye ni igiki? Ni uko uwagwaye yitabariza akabishira ku marezo sosiyo, ababijejwe kuko bariho bakabona ko ari umuntu agowe atariko arafashwa bakamufasha. Ndanababwira ko mwebwe muri mu bihugu by'abarabu mufite izi ngorane nk'izi, bivuga mubishire hanze nyene kugira ngo bimenyekane, hanyuma mushobore gufashwa mu gihe mwamaze kwerekana ingorane mufise, kuko nimwaza muranuma hoho biragoye yuko ibintu byanyu bizogira aho bigeze. Ndabashimiye rero, jewe nitwa Daniel Mugisha, WhatsApp yanje murayibona naho hejuru, nta vyinshi nenda kubabwira. No mu mavideo menshi nkora ibirimwo, usibye ko muri video zimwe zimwe bivanye n'ubuhinga mba nakoresheje, hato harimo nimero. Murakoze cane. Ariko nanabibabwira ni guteranya 358 46 58 31 314 muheza agirwa.